Mwongeye kwirirwa neza nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuba twumviriza aho muherereye hose ndabaha ikaze kandi ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Mwiriwe mute, mumeze mute, mushobora kuduhereza ibitekerezo byanyu munyuze ngaha mu mwanya w'ibyumviro ahazwi nko muri commentaire cyangwa se muri comment. Ndabahaye ikaze, tunizere ko muri amahoro. Ni nuko kandi tugarutse mu idonido ry'amakuru ariko aravugwa cyane amakuru agezweho muri ano masaha agaruka kubiko biravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Turi kwa kane igenekerezo rya 30 Nzeri 2025. Kaze kuri mwese aho twibanda kubigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ingingo nkuru turaza kwibandaho ngizi muri kino kiganiro cacu. Mu Burundi turahejeje kuganira n'umwe mu bagabo badakunze guca baramenyekana cyane, ariko kandi biravugwa yuko ari umwe mu babanyi ba nyiriteka Reverend Ndikuriyo, aho ari umwe rero mu bagiye mu bamugezeho aherereye i Nairobi mu gihugu ca Kenya, ariko aritabwaho n'inzobere z'abaganga. Amakuru nawe ahejeje kutwemereza nuko uyu mugabo yongeye kumererwa nabi ndetse abo umuryango we bakaba bahangayitse, aho bivugwa yuko rero mama buntu canga umutamukanyi mu Inspector nkuru nziza Pastor Denise Bucumi nkuru nziza bamusabye yuko ashobora kuba iyo kuri ndege nawe agaca arajya kumusengera aho ajyamye hariya ku gitanda kwa muganga. Bivugwa yuko yasubiye muri koma mu buryo budasanzwe ndetse bakaba bafise impungenge aho kugeza ubu ngubu hahagaritswe ibikorwa byo kuba yojya gusugwa canga se yogerwaho n'abandi bantu abari bo bose. Gushika ubu ngubu abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibara ryo mu butegetsi bw'u Burundi ariyo rikomeje kugenda riramukorako. Uyu mugabo rero utashimye yuko dutangaza imyidondoro yiwe yavuze yuko bose bagiriza Avarison rishimiye ko ari we yo barashaka kwikiza bimwe mu bihangange byose barahoranye n'ubundi ku ntwaro ya Petero nkuru nziza, aho biboneka yuko iyo ashaka kuzasigara arongoye igihugu wenyine ndetse n'abandi afise ari we ariko arabakoresha nk'uko biboneka cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Kugeza ubu yavuze yuko n'ubundi bariko barakora ibishoboka byose, yemwe nawe yashimangiye ingingo yuko uyu mutegetsi ashobora kurungikwa mu bindi bihugu kugira ngo abashe kuba iyo habwa ubundi buvuzi bwisumbuyeho. Icyakora nawe ntiyadusiguriye neza ingwara abasanze afise, mu gihe n'ubundi mu ngwara ziwe ari hasanzwe agendana n'indwara y'diabete cyangwa igisukari cyinshi, ariko n'ubundi bakaba batabona yuko ariyo iriko iramuzahaza kuri uwo muvuduko. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Maritier niteretse nawe arahejeje gutangaza neza yuko mu Burundi hariho abantu baca ndetse abantu bariko barasigura cyangwa se abantu bashaka guhemukira abandi cyangwa se bashaka by'umwariko bashaka gucikana abandi nk'uko byoma bigaragara, ariko gushika ubu ngubu bikaba bikomeza kugenda bigaragaza ndetse binaboneka yuko nundi batazoca barabigeraho. Uyu nguyu asanzwe nawe ari umutegetsi aremere cyane nga mu Burundi nk'uko byuma bigaragara canke nk'uko abakuru yo maradusumira yasiguye ndetse anagaragaza neza yuko mu Burundi no mu ndongozi nkuru z'igihugu hama hagaragara ndetse hanibonekeza abantu bamwe bakomeza kugenda barakora ibikorwa biteye ubwoba ndetse binateye isoni nk'uko byuma bigaragara, ariko kandi yavuze yuko ivyo ngibyo bitazokunda kuko batazobamaraho. Haraho yagize ati muriko muranunuza abene gihugu ndetse na zimwe mu ndongozi zikanunuza izindi ndongozi nkuru z'igihugu, mugabo ntimuzobamara bazogumaho. Ngaya amajambo avuzwe rero na Maritier niteretse umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu, yariko rero ayabwira abajejwe intwaro, umutekano ndetse n'amadini muri komine Mukaza igisagara ca Bujumbura. Hari mu cyago yabahaye ku munsi w'ejo igerekerezo rya 29 Nzero 2025, aho yanikije ku magara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yaragarutse kandi kubigendanye n'ubundi n'ibitoro mu Burundi, avuga ko ibitoro bizoboneka vuba. Muraza kunyemera, ariko kandi tunagarutse ku majambo yavuzwe na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Hari ibyo yabwiye Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo mu cyago
tugiranye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Mwongeye kwirirwa, mwongeye kumererwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabaha ikaze kubatwumviriza mwese muri mu Burundi mu bice bimwe bimwe bigiye bitandukanye muri kino gihugu cacu ciza. Ndabahaye ikaze kandi kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro cyane. Abatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, tubahaye yambu cyane, turabahaye ikaze. Kuri utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Byonde ko ijya gato yari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cange notification kugira abace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Kaze kuri mwe mwese, nyemerera ibiganiro byacu tubitangure n'ubundi mu Burundi ahakomeje kuvugwa umwijyane mu ndongozi nkuru z'igihugu. Biraboneka yuko ibintu bitifashe neza kandi ibintu birakunze kuzamba mu Burundi mu gihe amatora yimirije, ni mu gihe kandi tunimirije amatora y'abashinga amateka mu Burundi. Ibi kandi akaba rimwe mu bisigurwa na n'abazimwe rero mu ndorerezi nkuru cange se bamwe mu bakurikirana hafi politike y'u Burundi. Umwe rero wavuze ko yoba ari umuvukanyi wa Anyiriteka Reverend Ndikuriyo yaraduhaye amakuru yizewe agaragaza amagara yuko atifashe neza. Yaravuze yuko rero ku munsi w'ejo haheze aribwo rero uyu mugabo yariko yaratoye imitende ku buryo byabonekaga yuko ashobora no gusezererwa mu buryo bwihuse. Gushika ubu ngubu rero yavuze ko iri joro yaraye nabi cyane rya kenyene rishira kuri uyu wa kane, aho bimenyeshwa ndetse bikanagaragara neza yuko uyu mutegetsi ibintu byace biramugora ndetse ibintu byari bihagaze nabi cyane. Yavuze ko yongeye gusubira muri koma ku buryo we n'umuryango we bariko bariga ingingo ishobora kuzotuma bongera kumushikana mu gihugu ca Russia cyangwa se mu bindi bice. Yanasiguye ko kandi leta y'u Burundi ari yategetse leta ya Kenya yuko uyu mutegetsi adakwiye kuva i Nairobi mu gihugu ca Kenya, ndetse anavuga yuko kenshi bagiye baranabanza kubuza abantu kuba bojya kumuraba. Kugeza ubu abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko uyu mutegetsi akomeje kugenda arasinzikana ndetse n'amagara yiwe akaba akomeje kugenda arazamba mu gihe leta y'u Burundi yabirabaga. Yanavuze ko kandi kubigendanye n'amakuru ariko aravugwa ko yoba yarahawe ishano, yavuze yuko atabyemeza cyane yuko atabashije kuba yoganira n'abaganga bamukurikirana. Icyakora avuga yuko uyu mutegetsi yarasanzwe agendana indwara y'igisukari ibizwi nka diabete, ariko avuga yuko atariyo iri kiramuzahaza mu gihe ari indwara basanzwe baraguhereza imiti igaca iracururuka. Yavuze ko indwara afise mu mwanya muto ubona atoye imitende, undi mwanya ukabona amagara yiwe ntiyifashe neza ku buryo n'ubundi ubona aca arasubira muri koma nkuko vyoma bigaragara. Yavuze yuko nubundi atakindi kintu yoba ariko arazira usibye bamwe rero mu ndongozi nkuru z'igihugu zo zitamwifuriza ikiza, mu gihe ubona yuko yoba ari igikomerezwa cange se yoba arafise igikundiro cyinshi nga mu gihugu c'u Burundi. Naramenyesheje ibara ryarakozwe ku rugo ikiriri urugo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Variso ndashimiye ubwimbonera kure zarwigabizaga zigangana n'abajejwe umutekano, aho zavugaga yuko zishaka kwihaniza General Variso ndashimiye. Kubwo rero hari amakuru yama aravugwa ndetse anagaragaza neza yuko uyu mutegetsi yoba rero yarahuye n'ibara riremere cyane. Ubwo rero bamwe rero mu mbonera kuri bomenyaga amakuru agendanye n'ubuzima cyangwa se agendanye n'ibyashikiraga uwo mutegetsi nkuko amakuru yo mara dushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusomira. Kugeza ubu ngubu kandi bikomeje kugenda biragaragara, ntibiramenyekana niba uyu mutegetsi koko ashobora kurungikwa muri bira bihugu twavuze. Icyakora uyu nguyu yaduhaye amakuru ntaryo umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko n'ubundi mu Burundi hariko harigwa cyane cyane aho umuryango wiwe bariko barigira hamwe uburyo bashobora gufata ingingo iremereye cyane iyo kuba yojyanwa mu bice bimwe yo kuba yojyanwa
mu bice bimwe na bimwe nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru yama aradusumira kugira ngo abashe kuba yorongikwa muri ibyo bihugu nyene abashe kuba yohabwa ubuvuzi bwisumbuyeho. Ni mu gihe kandi n'abandi bategetsi mu Burundi baraca amarenga yuko mu Burundi hariko harakora ishano hariko haravuza ubuhuha bigendanye n'amarozi, aho n'ubundi Maritino Niteretse umushikiranganje mu byajejwe ari intwaro yo hagati yasiguye ko muri kino gihe himirijwe amatora mu Burundi haba mu banyagihugu n'abanywanyi cyane cyane n'abandi bagiye batandukanye acaragaragara ibikorwa bigendanye no kununuza abenegihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru nkuko byoma bigaragara. Yagarutse ku byashikiye kwibara ryashikiye mu nyiriteka Reverend Ndikuriyo avuga yuko ari ibintu by'akamaramaza ndetse acarana avuga yuko muri kano kanya canga avuga ati muri ko muranunuza abenegihugu mugabo ntimuzobamara bazogumaho. Aha iri jambo benshi bavuze yuko rifise byinshi risigura. Ayo ni amajambo avuzwe na Maritini Niteretse umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu, yariko rero ayabwira abajejwe intwaro umutekano ndetse n'amadini muri komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura hari mu kiyago yabahaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 29/02/2025. Umushikiranganje Maritini Niteretse asanga n'utanga impapuro ku nyifato itabereye izo ndongozi zifise rero yagize ati abakuru b'amakaritiye bo rero ibara ryaraguye kugira musinye rero ikintu cose mwaka amahera murya amuyajya abenegihugu kandi benshi ntayo baba bafise baca baja kuyagurana kandi mo rero bagurana nanjewe rero ndimwo. Indongozi yariko rero arabwira zishuriye mu kivunga ziti ni bose baka amahera abenegihugu, niko rero kubishura ati nashake abe umwe abikora ni umuhemu ni ikimenabanga abenegihugu baguma bavuga ngo badukureho abajejwe intwaro mumenye ko ubutegetsi bwanyu buzohera mugabo abenegihugu bo ntibazohera. Yavuze yuko ibigendanye n'inkundura ziriko ziravuza ubuhuha haba mu banywanyi b'imigambwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye byose bisigura ndetse bikanerekana yuko mu Burundi ibara ryaguye. Abandanya ati tugezaho rero abenegihugu batonda gusaba ijambo by'umwariko ntibabakire ukaza wumva umupranto avuga ngo bisa umuntu yinjire kubera aje n'imodoka, bisigura ko rero babandi abasanzeho rero atari abantu, nico gituma abantu barengana indongozi zo hasi bakaja kwitura umushikiranganje bitewe isoni. Ubwo ni ububejito mu mbona kazoza turimwe rero twipfuza ko umwenegihugu aguma ku kivi atari ukuguma atonda ku biro by'umuntu nkuko byoma bigaragara. Yavuze ko yifuza ko mu Burundi ibintu byozosubira bigahindura isura ndetse anavuga yuko atifuza yuko ibintu bizoguma birahinduka canga se ibintu bizoguma by'umwariko birahindura nibara nkuko byoma bigaragara. Tugaruke mu burengero bwa Afrika. CEDEAO yaremeje ko ibihugu birimo nka Burkina Faso, Mali ndetse na Niger bitakiri muri uwo muryango wa CEDEAO nkuko byoma bigaragara canga ECOWAS. Ni mu nyuma yuko ivyo bihugu byagaragayemo amakudeta akomeye cyane. Ibihugu byose mvuze byo mu burengero bwa Afrika byaragaragayemo amakudeta ateye ubwoba, abategetsi babwo barahirikwa ku butegetsi ndetse aba bafashe ubutegetsi bahita bafata ingingo yo kuva muri uwo muryango. Mbamenyesha ko CEDEAO no muryango wo mu bihugu bibarizwa mu burengero bwa Afrika nkuko dufite Afrika y'Iburasirazuba cyangwa East African Community ibarizwamo ibihugu miga mu karere k'ibiyaga bigari. Inyuma y'umwaka igenekerezo rya 28/0/2024 ibyo bihugu bitatu byaramenyesheje ko bikuye akarenge mu muryango w'ibihugu by'akarere k'uburengero CEDEAO. Twarabivuze nkuko byoma bigaragara kuva uyu munsi ibyo bihugu bitatu byemerewe rero imbere y'amategeko ko bitakirimwo biri mu itangazo ryarasohowe n'umuryango urikiyemwe rero ibihugu byo mu karere ka Afrika iyo mu burengero CEDEAO. Icari cyatumye biteba rero nuko
hisunzwe amategeko agenga uwo muryango hategerezwa gutanga ikiringo n'imiburiburi c'umwaka wose kugira ngo basezere. Inyuma y'uwo mwaka rero iryavuzwe cyaratashye yawo ikamenyesha ko icyo izokora mu korohereza abanyagihugu bo muri ivyo bihugu bazobandanya kwemera impapuro z'inzira n'ikarita ndangamuntu ziriko ikimenyetso ca ECOWAS zifatwa n'abanyagihugu b'ivyo bihugu, kubahiriza ibidandazwa ndetse n'amasoko ava muri ivyo bihugu bitatu, kureka abanyagihugu b'ivyo bihugu bitatu bagire rero uburenganzira bwo kujya urujya n'uruza, gushigikira ndetse no gukorana neza n'abakozi ba CEDEAO bavuye muri ivyo bihugu. Izo nizo ngingo ECOWAS yamaze kugenda yemeza nkuko vyoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku byamaje kugenda biratangazwa cane n'urongoye igihugu cibanyi c'u Rwanda Perezida Paul Kagame, aho hari byinshi yaje kugenda arasigura nkuko amakuru yoma aradushikira canke aradusumira. Aho yamaze kugenda avuga ati, aho yamaze kugenda agira byinshi asigura ndetse akanatangaza, aho hari ibyo yaganiriye na Perezida wa Afrika y'Epfo, aho yamamenyesheje ko RDF ati ni igisirikare sinyeshyamba. Perezida Kagame akaba yohaye isomo Perezida Cyril Ramaphosa nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu ngubu harakomeje kuvugwa byinshi no kubigendanye n'ibibera muri Burasirazuba bwa Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi yibutse ibitereko yasheshe. Perezida wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi yatangaje umwanzuro wo gukata amafaranga ibigo bya leta byakoreshaga kugira ngo yoherezwe mu ntambara ihuriro ry'ingabo z'igihugu rero cye zihanganyemo n'umuhari wa M23 mu burasirazuba bw'icyo gihugu, mu gihe rero uwo muhari wamaze kwigarurira igisagara ca Goma ndetse n'ibigwati bimwe nkuko byuma bigaragara ufatwa mu mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mwanzuro bwana Tshisekedi utangaje mu gihe uyu muhari wa M23 wamaze kwigarurira ibice byinshi by'intara Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko umujyi wa Goma, ndetse abasirikare benshi ba FARDC n'ab'imitwe bafatanyaga irimo nka FDLR, Abazalendo, ingabo z'u Burundi, iza RDC n'abacancuro bamaze kumanika amaboko. Benshi barahungira mu Rwanda, abandi bakanahaca basubizwa mu bihugu byabo. N'umwanzuro Tshisekedi kandi yatangaje kuri ya 30/02/2025 mu ijambo ryo kubwira abanyagihugu ukorera igihugu gihagaze, by'umwihariko muri ibi bihe umuhari wa M23 bigarurira ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru birimwo umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'iyo ntara. Perezida Tshisekedi yarasabye ibigo bya leta kugabanya amafaranga byakoreshaga ndetse asaba n'imiryango itari ya leta gutera inkunga igisirikare gihanganye n'uyu muhari wa M23. Ati nategetse guverinoma gushyiraho rero ingamba zikarishye zo kugabanya ibyo inzego za leta zakoreshaga ndetse n'ibigenerwa abayobozi kugira ngo amahera azigamwe ahite rero yoherezwa mu gufasha ingabo zacu. Muri ubwo bufatanye kandi bw'igihugu ndanasaba abikorera gufata inshingano bagatera inkunga uwo mugambi. Bwana Tshisekedi yibutse gushaka kongera rero amafaranga mu gisirikare ce mu gihe mu gatondo ko kuri ya 29 Mutarama 2025 umuvugizi w'umuhari wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma ubwo rero yagiranaga ikiganiro n'umwe mu bari bayoboye abacanshuro bari bagiye koherezwa mu Rwanda, yahishiye ko bahembwaga amadolari ibihumbi 8 ku kwezi, mu gihe abasirikare b'igihugu batahembwaga nagera ku madolari 100. Lieutenant Colonel Wiringoma yabwiye uyu mucanshuro ko M23 irwanira hazaza ndetse n'abana b'abanyekongo. Ati twe turwanira hazaza n'aho abana bacu, turafise igihugu gikize ariko gifise abayobozi b'ibicucu. Buri kwezi murahembwa amadolari ibihumbi 8 ariko umusirikare wa Kongo arabona musi y'amadolari 100. Ntimukadukinishe rero, turashaka ko rero Kongo igihugu gifise agaciro, ntimukazane imikino
imikino yanyu hano, ntimuzigere mwongera kuzana imikino yanyu hano muri Kongo. Uwumvise ati ntimuzongere kugarura iyo mikino yanyu ngaha, turarwanira ahazaza hacu. Mu gihe abasirikari ba FARDC bahungiye mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda bo bagaragaje ko ababayoboraga basa n'ababagambaniye bakabatererana ku mirongo y'imbere ku rugamba bari bahanganyemo na M23. Bwana Tshisekedi yongeye gusaba urundi rubyiruko kwinjira mu gisirikare kugira ngo rufashe FARDC guhangana na M23. Yagize ati turacyafise kwiyemeza guhamye, tuzatsinda iyi ntambara binyuze mu bumwe, umwete ndetse no gufata inshingano. Ntabwo rero tuzotsinda binyuze mu bikorwa by'urugomo bya buhumyi. Iyi nsinzi izashoboka mu gihe kandi abanyekongo bose aho bari hose bumvise urugamba turi kurwana. Ndahamagarira rero igihugu cyose, abagabo n'abagore, urubyiruko ndetse n'abasaza, abanyepolitike, abajejwe ubukungu ndetse n'imiryango itari ya leta, abanyamadini, abahanzi ndetse n'abakinyi gutera inkunga ndetse no guhaguruka bagashyigikira igisirikare cyacu cy'intwari, bagatera inkunga intambara ku rwego rwabo nk'uko bisanzwe. Mu ijambo rye Tshisekedi yongeye gushyira mu majwi u Rwanda avuga ko ariyo ifatwa ry'umujyi wa Goma na M23 ari u Rwanda rwavogereye ubutaka bwabo. Avuga ko kandi amahanga yicecekeye ntacyo ari kubivugaho. U Rwanda ntirwahemye kwerekana ko rero ntaho ruhuriye n'ibibazo bya RDC ndetse ko n'ibyo ubuyobozi bwayo burushinja rero ntaho bihuriye n'ukuri, ahubwo ko ari bwo rero bukwiriye kwikebuka kuko rero bwemeye gukorana n'umuhari w'abajenosideri wa FDLR uhorana umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero umuhari wa M23 warigaruriye umujyi wa Goma ndetse n'utundi duce twinshi tukikije, ugenzura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse na radio na televiziyo y'igihugu ishami rya Goma. Niwo kandi uri kugenzura umupaka n'u Rwanda ku ruhande rwa RDC. Uwo muhari kandi mu nyuma yo gufata mu mujyi wafashije abashoferi 47 bo mu bihugu bitandukanye bari baraheze muri uwo mujyi guhunga imirwano binjira mu Rwanda ndetse banashikirijwe ibihugu byabo nk'uko byoma bigaragara. Kwigenekezo ya 29/0/2025 uwo muhari wohereje abarenga 180 bo mu bihugu birimo Romania barwanaga mu ruhande rwa Repubulika Iharanira ya Kongo banyura mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda boherezwa mu bihugu byabo. Sabo gusa u Rwanda ruramaze kwakira kuko rero kuwa mbere igenekezo ya 27/0/2025 rwaratangiye kwakira abakozi ba Loni na Monisco bagera ku 2,000, abaturage ba RDC barenga 1,200 n'abasirikare b'icyo gihugu barenga 120 nk'uko bigaragara. Ibi byose birerekana ingene urugamba rukomeje gufata intera. Mbashimire, tugaruke mu kanya turabera hamwe ibikomeje kuvugwa.